Kuvayo igice ca 34. Mose abaza ibindi bisate vy'ivyagezwe. Uhoraho abarira Mose ati wibazire ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo yari ku vya mbere wamenye. Ejo mu gatondo buce witeguye uzuduga umusozi Sinayi mu gatondo urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Ntihaze hagire umuntu mudugana canke ngo hagire umuntu n'umwe azoboneka kuri uwo musozi wose, kandi ntihaze hagire imikuku canke amasho birisha hafi yawo. Nuko Mose abaza ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, azinduka kare mu gatondo aduga uwo musozi Sinayi nk'uko Uhoraho yamubariye atwaye vya bisate vy'amabuye vyompi mu minwe. Uhoraho amanuka ari muri ca gicu ahagararana nawe aho hantu yivuga izina ko ari Uhoraho. Uhoraho aca imbere yiwe arivuga ati ndi Uhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, ntibakora akangira ikigongwe cinshi, muranda umwizigirwa. Nama ngirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi, mpara ibigabitanye n'ibicumuro n'ivyaha, ariko simpereza urubanza ku butarugira. Mpora abana ibigabitanyo vya basi nkageza ku runganwe, nkageza ku buzukuru no ku runganwe rwabo rugira gatatu no kurugira kane. Ako kanya Mose aca yunamika umutwe arasenga aravuga ati Mwami, namba ngiriwe ubuntu imbere yawe, none ndakwinginze Mwami, nugendere hagati muri twebwe, n'ahari ihanga ritagonda izosi uharire ibigabitanyo vyacu n'ibicumuro vyacu, wemere kuduhindura ishamvu yawe. Uhoraho aramwishura ati raba, ndasezerana isezerano, nzokorera ibitangaza imbere y'ihanga ryanyu ryose bitigeze gukorwa mw'isi yose canke mu rindi hanga na rimwe. Abantu bose urimwo bazobona igikorwa nzokora, kuko nzogukoresha ibiteye ubwoba. Uzohore witondera ivyo nkugera uyu munsi. Raba nzokwirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi babave imbere. Muze mwirinde ntimuze musezerane isezerano n'abari muri ico gihugu mugiyemwo, ntibize bihabe bibabera umutego hagati muri mwebwe. Ariko muze musangangure ibicaniro vyabo, mumenagure amabuye bashinze, mutemagure inkingi bashingiye Ashera, kuko mudakwiye kugira iyindi mana musenga namba, kuko jewe Uhoraho izina ryanje ndi inyefuhe, ndi Imana ifuha. Ntimuze mugire isezerano musezerana n'abari muri ico gihugu, kugira ngo igihe bazohurumbira ibigirwamana vyabo nk'ibimaka bakabiha ibimazi, ntihaze hagire ubatumira ngo murye ku kimazi ciwe. Mugahava musaba abageni babo, mukabaha abahungu banyu, abakobwa babo bagahava bahurumbira ibigirwamana vyabo mu bumaka bwabo, bagakwegera abahungu banyu nabo bagahinduka ibimaka vyavyo. Muze mwironderere ibigirwamana mubivugutiye mu nkero, muze mugire imisi mikuru y'imitsima itambiwe, nk'uko nababariye mumara imisi indwi murya imitsima itambiwe mu gihe cashinzwe no mu kwezi Abibu, kuko ukwezi Abibu ariko mwaviriyemwo muri Egiputa. Icitwa ubuzibura cose ni icanje, ubuzibura bw'icitwa ikigabo cose co mu vyo mutunze, ari mu nka canke mu ntama canke icana c'indogoba c'uburiza, muze mugicunguze umwagazi w'intama, naho nimutagomba kugicunguza muze mukivune izosi. Kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure, kandi ntihaze hagire uza iminwe misa imbere yanje. Mu minsi 6 muze mukore ibikorwa, ariko ku munsi ugira indwi muze muruhuke, no mwirima no mwiyimbura muze mwame muwuruhukako. Kandi umunsi ukurikira amasabato ndwi muze muwugire mukuru, ari wo w'intangamarara wo kugenya ingano, bo n'umunsi w'iyimbura rya vyose wo ku mpera y'umwaka. Haze harenguke uyitwa umuhungu wese imbere yanje, jewe Umwami Uhoraho Imana y'Abisirayeli gatatu mu mwaka. Kuko nzokwirukana amahanga gahunga imbere yanyu, ngasunika hirya imbibe zanyu, kandi
ntawe uzokebera igihugu canyu igihe muzoduga gatatu mu mwaka murengutse imbere yanje Uhoraho Imana yanyu. Amaraso y'ibimazi mpawe ntimuze muyahereze hamwe n'imitima yambiwe. Ikimazi gitanzwe ku munsi mukuru wa Pasika ntikize kirare ngo gise mu gitondo. Ivy'intangamarara vyo mu vy'imishuzo yo mu mirima yanyu muze mwame mubizana mu ngoro yanje jewe Uhoraho Imana yanyu. Ntimuze mutekeshe umwagazi w'impene amata ya nyina. Uhoraho abarira Mose atandika ayo majambo kuko isezerano nsezeranye nawe n'Abisirayeli rihagaze kuri ayo majambo. Amara imisi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Uhoraho aho hantu, ataco kurya atamira atanamazi anywa. Uhoraho yandika kuri vya bisate amajambo y'isezerano niyo vya vyagezwe uko ari 10. Mose akayangana mu maso. Mose amanuka uwo musozi Sinayi afise mu minwe vya bisate vyompi biriko ibishinga intahe, kandi aho yamanuka uwo musozi ntiyarazi yuko mu maso hiwe haca ibibatsi, kubw'uwo bahora bakebukana. Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose basanga mu maso hiwe haca ibibatsi, batinya kumwegera. Nuko Mose arabahamagara, maze Aroni n'abakuru b'ikoraniro bagaruka kuri we. Mose ababwira amajambo, hanyuma Abisirayeli bose nabo baramwegera, abashikiriza ivyagezwe vyose ivyo Uhoraho yamubaririye ku musozi Sinayi. Mose amaze kubibabarira yitwikira mu maso, ariko iyo yinjiye imbere y'Uhoraho ngo abonane nawe, yakura uwo mwitwikiro gushitsa asohotse. Amaze gusohoka agashikiriza Abisirayeli ivyo abariwe. Abisirayeli bakabona mu maso ha Mose haca ibibatsi. Mose akisubiza ko wa mwitwikiro gushitsa yongeye kwinjira ngo abonane n'Uhoraho.